Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ndabarabukije mwese ku batari abayisilamu abari mu mpande zine zigize isi, bishatse kuvuga ubuseruko bw'isi, ubumanuko bw'isi, mu burengero ndetse no mu buraruko. Dr. Swale Online TV ndabaramukije. Imbere byose ni gushibira Imana umuremyi w'ijuru n'isi wadushoboje gushika kuno mwanya no saha, kuko hariho benshi bifuza gushika kuno mwanya ariko bitakunze, ariko je nawe turi bazima, no gushimira nyine cyubahiro umuvye wacu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora u Burundi n'abarundi barakora ku ngoma imyaka yose. Mfashe kano kanya aha nicaye hanze ku rupango kw'ibarabara iwanje kugira ngo nshobore kwigisha, nshobore kwishura ibibazo bimwe bimwe bikurikira. Kubera yuko hariho ibibazo bimwe bimwe ushobora gutanga ikiganiro nkagitanga giciye kuri TikTok, cyangwa nkagitanga giciye kuri YouTube. Kuri TikTok wandika Dr. Swale Ntakirutimana, YouTube wandika Dr. Swale Online TV ucundonka. Hama ugasanga hariho badashoboye kubariza ibibazo muri ntuzeyi muri YouTube, hajya muri YouTube hajya hasi nani canke badashoboye kubariza ibibazo kuri ntuzeyi kuri TikTok ukansanga muri inbox. Ni kuvuga hariho umuntu yambagije kuvyerekeye, arambaza ati none ni kubera iki mu bimenyetso watanze hari ibimenyetso bimwe bimwe ushobora gusanga bihwanye n'indwara zo kwa muganga. Birashoboka kubera ugiye kuraba n'indwara zo kwa muganga zimwe zimwe, hari ibimenyetso zimwe ushobora gusanga bihuye nazo. Ugiye kuraba nka malaria, umuntu arameneka umutwe. Ugiye kuraba nk'intuzeyi nk'amaso, umuntu arameneka umutwe, sivyo? Icyo gituma ukunda gusanga kenshi na kenshi hari ibimenyetso bimwe bimwe bigenda bihwanye, bigenda birasa. Hari uwambagije ati none gute kuvyerekeye ibifungo. Ibifungo narabisiguye sinibenda ko karekare gose, gusa ngo twamenyesha yuko hariho promotion ku bagwayi, cyane cyane kuri bajyanya bagerageza kwitaho guhanahana amalinki yacu ku bagwayi bashika kuri 5 ro promotion. Kuberekeye igipimo kice kigabanuka, amafaranga acagabanuka, no kuvugwa ibe iragabanuka kuri bajya bose bazi ko bafise ikibazo, bari barabuze amafaranga gushaka kwipimisha, gushaka kutondera kuri inbox mukatwandikira, hama mukagirana mukabona kuronka iyo promotion. Hari undi ya budget Dr. Swale narugize kumvuga ibimenyetso bigaragaza umuntu yapfuye atapfuye. Ni kuvuga iki yatanzwe ikimazi, uravuga yuko gukunda kurota umuntu yapfuye bukwi na bukwi buri mwanya. Nivyo nimba ari so wanyu cyangwa ari nyokwanyu, nimba ari mwene wanyu cyangwa n'umugenzi wawe ufatiye yapfuye nk'uno munsi, bwaca ejo ukamurota, ukamaninga yuko uramurota. Ndetse hari n'abandi barota mwijoro bakarotesha indoto. Ziga indoto zabo ugiye kuraba insiguro yazo zikaba ari indoto zibabwira yuko bakeneye ubufasha buvuye kuri bo, ariko kubera badashobora gutahura intuzeyi ubumenyi bw'indoto cyangwa insiguro y'indoto bakavyirengagiza, bakavyirengagiza. Abandi barambaza ati Dr. ko dukunda kumva umuntu wavuze ibimenyetso bigaragaza umuntu yahawe uburozi hari byarishijwe, bimeze gute? Birashoboka umuntu agakenera kukuroga mu buzima busanzwe bikaranirana, akakuroga biciye mu nzozi, akakurotesha uriko urafungura, kuko kenshi na kenshi abarozi baba bazi iyo dukunda n'ibyo twanka, ifunguro tuba dukunda, bo karoti uriko urarya ibintu nk'umuceri n'inyama. Kenshi na kenshi akunda kubarotesha kurarya nk'inyama mbisi, ibintu nk'ibyo onya, cyangwa ko uriko urafungura ibintu nk'ibyo onya, amabwaca mu gatondo ukavyuka wumva indikira kwiga cyane gose. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko wahawe uburozi bwo kurishwa, ibintu nk'ibyo onya. Rero ukeneye kugira ngo uturonke aha turi muhira, ni kuvuga yuko tondera kuri TikTok cyangwa kuri WhatsApp, wandike +257 257 32
majana 899 majana 775 canke guteranya majana 257 62 amajana 981 amajana 462. Hama hari n'undi yambajije ati Dr none nye kuvura umuntu muvura gute ari hanze? Nizere yuko kino kibazo ntocishura, nizere yuko komaze gukurikira ibiganiro byacu mwarubise ko arabo tugize kuvura bari hanze y'igihugu. Ubwo tuvura umuntu ari hanze y'igihugu tumusaba izina ry'iwiwe, amazina yiwe abiri no epreno hamwe n'amazina y'umuvyeyi wiwe. Mvuze amazina y'umuvyeyi wiwe mvuga amazina ya nyina ya nyoko wawe apana so wawe, kuko hariho benshi mufise baso atari baso banyu. Mama washo kubwa tujye nusa atari so, mugabo nyina w'umuntu ni ujira nahinduka. Ibintu ngibyo onye dusaba izina ry'iwawe, izina amazina yawe abiri. Dufite nk'akaroro gatoyi witwa Niyonzima Francine. Dutora amazina yawe abiri Niyonzima Francine. Dutora n'izina rya mama wawe, hama dukora igipimo. Dukoze igipimo iminota 5 twatugwaye nyishu. Ayo mazina nyene abiri ayo nyene niyo ducako mu kukuvura, niyo turungika ko abaje abantu bacu bakaza kukuvura aho buri hose. Aho uri hose ubuvuzi bwacu buragushikira. Hama burakoze cyane. Nimba hari cyo mukeneye kubaza cyangwa mukeneye kugira ngo dushobore kubafasha, twatanze nimero ya telefone aho uri hose, yaba uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Burundi, upfe kuturondera ariko uri serious, ntuzana amajambo menshi. Abakobwa bazabatinga ibiki n'ibiki, oya twe turi ku kazi ntango turi ko turondera abagore. Undondeye utoye nimero ya telefone uyitore uzi yuko uyitoye uje kugira ngo dukora akazi. Ntutore nimero ya telefone uje kuntera inkuru. Nta nkuru nkeneye gutera n'abakobwa, oya nta nkuru nkeneye gutera n'intuze ndinga kubera akazi. Rero tore nimero ya telefone, hama umaze kwitora iri ngaho kuri nzi kuri TikTok, bisangire kuri ekra, kuri YouTube ndayivugira ngaha cabe nkayishira kuri uzeyi muri inde kabasha, nkayishira muri message hari ahepfo ukaca uyitora. Rero wewe ahoriye hose ushaka ufise ibi ingwara zananiye zitumva imiti yo kwa muganga, nagira babwire yuko kino gihe uburozi bwateye imbere. Umuntu ashobora kukuroga malaria akayikuroga ugagumuhangayika nayo malaria, akakuroga typhoid ukagumuhangayika nayo, ariko ntuzogware iyo ngwara ngo ucuzango kwa doctor. Oya manzi ugende kwa muganga w'ikizungu, manzi gupima, manzi barabe kari malaria cyangwa kutari malaria. Hama ni wanari malaria, hama ukabona urafasha imiti mu gihe ngwara ikabandanya kujyanye, umenye yuko urya murozi iyo ari kararuga umuntu aragutega isandugu. Nagenda kubwira ikintu kimwe, nagira uzo guhenda, nta muntu numwe ataroga, nta muntu numwe atarogwa, nagira uzo guhenda. Nimba intumwa zibona zararozwe yoreka kurogwa nkande. Uburozi ni ingwara nk'izindi, ingoro ushaka kwikingira kujya umwana akivuka yikingira. Numa nabivuze ndakubwira ngo ugiye kwivuza ngo ni icyaha ibiki n'ibiki, ariko ndakunda kubaza mbe iyo umwana avutse akivuka ubwa mbere, kusanga akivuka agenda kuri vaccine bakamutera inshinge bakagira nte kubera iki? Kugira rero umwana akivuka agenda guterwa vaccine kwa muganga kugira ngo yikingire, kugira ngo bamukingire ingwara runaka, nuko nawe ushaka kugira ushaka kurondera doctor akagukingira kugira ngo ntushobore kurogwa, ntushobore gufatwa uburozi bwose buciririze. Hama nizere yuko twasizeho promotion ku bantu 5 ba mbere, uhereye ku gipimo kiragabanuka, uhereye no kuvugwa biragabanuka. Ubwo rero ujya wese rero yipfuza yuko yoronka kuri iyo promotion agerageza. Iyo promotion ni guhera uno musi tarike 21 gushika tarike 24, iriho imisi 3. Imisi 3 imaze kurenga iyo promotion izo bimaze kuhava. We rero wumva ngo muri bwa munda ngo umene ku mutwe guma wumva ibizunguzungu, wama ibyo ukora byose utagenda neza, ni kuvuga icyo bitwa uburozi. Ugerageze undonde ndagufasha kirikare, ntakinda gusaba, sindakubwira ngo ugende ngo hambe ibintu ngo ugende ngo ugire jibyo ntabyo nkora. Abakora ibyo onya bazemba zingine bakora. Je cyo nkora n'igiki, unyituye ndagusaba izina ryawe n'izina rya mama basi, ntabitambo ndakubwira ngo ugende kubaga, ngo ugende guhamba abantu,
ugende ngo mu kaburi ngo uzure ibintu sinzi ibiki n'ibiki by'ibyo ntabyo nkora. Byinshi ndagusaba izina ryawe n'izina rya mama wawe, hama ndiko ndakuvura nkakubuza kwambara impuzu yirabura. Ubuvuzi bwacu tuvura guhera ku munsi wa mbere gushika ku minsi 7. Iyo ari ibintu bikaze gose tuvura iminsi 7 twa duhejeje, ari biciriritse ni iminsi 3 tuba duhejeje. Wewe uri kurankurikira naho uri hose, ndondera ndagufashe nubwo buri muri Amerika, aho wowe uri hose. Nama nabivuze yuko amajini ntagira passport, amajini nta passport asaba, nta visa asaba, nta ki asaba, aho uri hose turagushikira. Murakoze cyane gose, Imana ihezagire Burundi, ihezagire n'indongozi zacu, hama mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza mu banyu. Murakoze cyane gose.